Amahoro kuri mwebwe mwese bakunze ibiganiro vya television Isanganiro kaze muri umwanya w'amakuru muri migwi kirundi twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uburundi bwatowe kuba mu bihugu 15 bishasha bigiye kuja mu mugwi ujeje ateka kazi na muntu mwishira hamwe mpuzamakungu ONU mu kiringo c'imyaka 2. Anakrenzo habonayo icegera curongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu agahanura Uburundi guharanira ico cyose coteza imbere agateka kazi na muntu. Mu gisata c'indero abigisha bashika ibihumbi 4 nibo basanze bari ku kivi batanditse ku rutonde rw'abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana agira ati rusansuma yatunganijwe muri ubwo bushikiranganje kugira basuzume byose ni mwidonido ryana yandi kaze. Ndasubiye kubaramutsa duhera no makuru mu gisata cagateka kazi na muntu. Uburundi bwatowe mu bihugu 15 bishasha bigiye kuja mu mugwi ujejwe agateka kazi na muntu mwishiramwe mpuzamakungu ONU mu kiringo co mu mwaka w'ibihumbi 2024 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2026. Umugwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi ubona ko Uburundi bwatowe kubera inguvu n'utwigoro leta y'u Burundi iriko iragira mu gutsimbataza ubutungane uhereye ku mukuru w'igihugu ubwiwe. Anakrenzo habonayo icegera curongoye uwo mugwi agahanura Uburundi kwama bushira imbere ico cyose coteza imbere kurusha agateka kazi na muntu. Uravye inguvu iyi leta iri kwirashiramwe mu guharanira agateka kazi na muntu ku bintu na cane abijanye n'ubutungane. Ubwo murumva yuko ivyo vyose abantu baba bariko barabiraba, abenegihugu baba bariko barabiraba, amakunga bariko arabibona, biraheza bigatera inguvu amakungu bakagira bati leta y'u Burundi bandanye uje imbere, icara ngaha mu makungu hanyuma ubandanye uterera mu gukingira no mu guharanira agateka kazi na muntu. Gutogwa kwa leta mwiyo nama bizotuzanira akarusho keshi. Igihe rero mu gihugu ako gateka kazi na muntu abantu babona yuko kadakingiwe, murumva yuko bitorohereza umugwi CNDH kugira ngo ushobore gukora ibikorwa vyabo. Mugabo iritogwa rero rirerekanye neza yuko ibikorwa vy'u Burundi mu vyerekeye agateka kazi na muntu hariho ibihugu 168 bivuga biti wewe leta y'u Burundi ivyo uri kurakora muri uru ruhara rw'agateka kazi na muntu ni vyiza. Ico duhanura leta y'u Burundi kugira ngo igumane ico cizere haba mu bihe vy'amatora canke biba haba no mu bindi bihe mbere atari vy'amatora, kubera haba mu bihe vy'amatora canke hataba mu bihe vy'amatora agateka kazi na muntu kaguma ari kakandi, kugakingira no kugateza imbere biguma bikenewe. Uburundi butowe haheruka kuba i Geneve inama ijanye n'agateka kazi na muntu aho uraba Uburundi mu by'agateka kazi na muntu yasavye ko bosubiramwo kwiga neza ibijanye n'umugwi CNDH mu Burundi wasubiye mu kibanza bita statut A. Icegera curongoye uwo mugwi asigura ko iryo togwa ry'u Burundi rije kwerekana ko ivyo basaba bitari bifise ishingiro n'ubunyene kurikira Anakrenzo habonayo. Kogwa vy'umugwi CNDH hariho ababishima n'abandi batabishima. Mugabo ico iritogwa ry'u Burundi ryerekanye nuko abo bantu batabishima ari abantu bari kurushi ku buryo bw'uko iritogwa ryategerezwa kubereka yuko bategerezwa nabo kugaruka bakavugisha ukuri uko ibintu biri, uko kuri guhejejwe kwemezwa n'amakungu, izuba ryakaribona
yuko agateka kazina muntu mu Burundi gashigikiwe. Hanyuma ivyo ari byo byose barafise uburenganzira bwo kubandanya, mugabo murabona yuko ivyo bavuga nibiriko birakorerwa ngaha mu Burundi hariho igihushane. Hanyuma amakungu rero yasomye mu maraporo yabo ko ivyo bintu bavuga bidahuye n'ibiriko birakorwa, kuko iyo basoma yuko ivyayo mashira hamwe avuga bihuye n'ibikorwa ngaha, Uburundi ntibwari gutorwa kuri ayo majwi n'ibihugu bingana gutyo. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'uburimyi. Bamwe mu bashinga amateka basaba ko hoba impinduka mu gisata c'uburimyi kugira uburimyi bukogwe kijambere. Ivyo umushikiranganje Dodiko Prosper ajejwe uburimyi yishura ko hagiye gushigwaho uburere bw'uburimyi buzotunganwa mu matongo ya leta. Yabishikirije mu nama nshinga amateka higwa icegeranyo ca ntare ijejwe gucungera amatungo ya leta ku ikoreshwa ry'uburyo buhabwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kuva mu mwaka w'2019 ushira umwaka w'2020 n'umwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 kuri uyu wa kabiri. N'inkuru ya Oda Ndayishimiye. Hariko hishurwa ibibazo bitandukanye kuri ico cegeranyo c'icigwa cakozwe n'ikigo kijejwe gukurikirana amatungo ya leta ku ikoreshwa ry'uburyo buhabwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kuva mu mwaka w'2019 gushika uw'2020 hamwe n'umwaka w'2022 gushika uw'2023 kuri uyu wa kabiri. Abashinga amateka barabajije umushikiranganje mu vyaje harimwo uburimyi ibibazo bitandukanye bihanze ico gisata. Umushinga amateka Bizimungu Simon yabajije urugezo rw'iterambere igisata c'uburimyi kizoba kigeze ko mu mwaka w'2040. Kumbe majambo make mu mpara y'amakinga yaje, ariko by'ukuri murabona ko uburimyi n'ubworozi uko buri uyu munsi mu Burundi bushobora kudushikana kwiri hangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka w'2040. Umushikiranganje Prosper Dodiko yishuye ko bagiye gushiraho uburere bw'uburimyi bwa kijambere. Zone agricole iri delimite dushiremo irrigation tuyamenage dushiremo tracteur zirima. Kucyo nitwashika kuri urwo rugero aho mu ntara zose hazoba hariho zone agricole dushiramo uburimyi bwa kijambere butarindira imvura, aho ntuzovuga tuti uburimyi buratanguye. Izo zone agricole nivyo tuzobanza guhera kuzo dufise za leta zidasaba imizibukiro, mugabo turifuza kuzozagura kugira ngo na superficie accretive d'une manière moderne ibe dégagée. Ikindi cabajijwe n'umushinga amateka Bizimungu Pascal ni kibazo kijanye n'isubira inyuma ry'umwimbu w'igitegwa c'ikawa. Umushikiranganje Prosper Dodiko yamenyesheje ko ico gitegwa bagiye kukinagura bakarondera naho bayidandariza. Nivyo kwikawa novuga yuko harabaye ibibazo ko ikawa ushitse iburaya canka handi hose urabona yuko ntushaka kubona ikawa y'u Burundi yanditse ku Burundi. Nukuvuga ico gisigura yuko ntidufise ico no kwita accès direct au marché nk'abambassadeur aho bari badufashe koko aho bari hose tugire ico no kwita nka point de vente aho akaba ku Burundi kagurishwa directement tutarinze guca ku ba intermediaire. Kigo Odeka cyashizeho ico no kwita amabroke yakawa ka leta. Aho rero ntutwizeye yuko dushaka kuronka umwimbo ukomeye. Umushikiranganje yarashirije kandi ko hari ibindi bitegwa njabuka amazi bamaze kugerageza vyibonekeje ko bishobora gukunda mu Burundi. Ivyo navyo ni gitegwa ca vanille, pachuri, shia na muringa.
Ano makuru twabateguriye arabandanya abigisha barenga ibihumbi 4 nibo basanze bakora batanditse ku rutonde rw'abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero. Ivyo vyavuye mu cegeranyo cakozwe na sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta kuva mu kiringo co mu mwaka w'ibihumbi 2019 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023. Bamwe mu bashinga amateka babona ko ivyo vyoba mu bituma uburyo bukoreshwa buguma ari bwinshi naho bwongerejwe gushika ku bice birenga 82 kwijana. Umushikiranganje w'indero François Vyarimana yishura ko rusansuma y'abakozi yatunganijwe muri ubwo bushikiranganje kugira babisuzume. Ni nkuru ya Honera Muco. Ibura ry'ubuhinga bwo gusuzuma abakozi bari mu bushikiranganje bw'indero hamwe no kudashobora gutororokanya igitigiri cabo ni bimwe biri mu cegeranyo cakozwe na sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta kuri ubwo bushikiranganje kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2023. Ico cegeranyo kaba cashizwe habona kuri wa gatatu mu nama nshinga amateka. Ikindi kiri muri ico cegeranyo ni uguteba gushira mu ngiro biba biri mu masezerano kubijanye n'amasoko ya leta ko guteba kukava ku mezi 2 gushika ku mezi 7. Ukibazo kijanye no kutagira ubuhinga bwo gukurikirana no gusuzuma abakozi, umushikiranganje w'indero François Vyarimana amenyesha ko vuba hazoshigwa ubuhinga bwo gusuzuma no gukurikirana abakozi bo mushikiranganje w'indero hambavu ya rusansuma yakozwe. Ukijanye no guteba gushira mu ngiro amasezerano kubijanye n'amasoko ya leta, yishura ko imwe mu mvu ari ukutoroherwa kuronka amafaranga mva makungu. Kubona ubushikiranganje bw'indero butagira igitabo cerekana amategeko ngenderwa ko mu kazi ni kimwe catangaje abashinga amateka batari bake. Ubushikiranganje Habyarimana avuga ko ubu ico gitabo cabonetse bariko barasigurira abakozi amategeko ari muri ico gitabo. Ino nkuru ya nyuma igiza no makuru umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba leta gutunganya ihuriro ry'abagabo b'indongozi muri kazoza nkuko biri ku bakenyezi. Ni vyashikirijwe na Angeline Ndayishimiye hasozegwa ihuriro rigira kane ry'abakenyezi b'indongozi. Mwitangazo risozera iyo nama ryasomwe na Marie Salomon ndabahariye arongoye ibanke ijejwe iterambere ry'abakenyezi basaba ko imyaka yo kubaka yo kongerezwa kugwaruka. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere avuga ko ico kibazo azogishikiriza leta. Ni nkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Mwitangazo ryo gusozera iyo nama igira kane y'abakenyezi b'imboneza yari imaze imisi ibera mu gisagara ca Bujumbura ryasomwe na Marie Salome ndabahariye arongoye ibanki ijejwe iterambere ry'abakenyezi mu Burundi. Yasavye leta ko yoduza imyaka ku basore n'inkumi bifuza gushinga izabo ngo kuko bimaze kugaragara ko bishi bubaka bakiri bato bigatuma ivyo gutandukanya imvyaro bibagora. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yasavye abitavye iryo koraniro gusangiza inyigisho barose abandi batashoboye kugitabira. Nahacu kwibaza tuti jewe nk'umukenyezi mu muryango, jewe nk'umukenyezi w'imboneza aho ndi hose nokora iki kugira ngo umurindi wigwirerana ry'abantu ugabanuke mu rugo, mu kibano naho mbaye. Mbere nokora iki kugira ngo uwo tuvukana, uwo dukorana, umubanyi canke umugenzi amenye ingaruka mbi zo kudatandukanya imvyaro kugira heze avyirinde, amenye n'ingaruka nziza zo gutandukanya imvyaro ku magara yiwe n'ay'ibibondo. Angeline Ndayishimiye akaba yasavye umushikiranganje wa mbere ko yofasha kugira leta itunganye ihuriro ry'abagabo b'imboneza nkuko bisanzwe bikorwa ku bakenyezi. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere, twagira tubasabe muze mudutunganirize ihuriro ry'abagabo n'abakenyezi b'imboneza, eka mbere ry'abagabo n'abubakanye baze bazananye. Kugira ngo kizobe igikorwa kigaragaza ko ibyo twiga, ibyo twigisha biraba impande zose.
natwe nk'abakenyezi b'imboneza mu madini mu migambwe turabemereye ko tuzobashigikira mu gutegura iryo huriro. Kuri ivyo umushikiranganje wa mbere Gervais ko buca avuga ko ico kibazo azogishikana muri leta. Inyishu zirashe zisaba urunani rwa bose mu rugo kuko urugo ni babiri nkuko namwe bwe mwabisavye ko mwasavye ihuriro nk'iri ryozohuza abafasoni n'abagabo. Icyumviro cyanyu ndaza kugishikiriza kandi na raporo mwashikirije ndizeye neza nabwiye nyiricubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ko bozoca bayiturunyikira muri leta kugira dutangire kugira planification tuyisunze. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca akaba yasavye abakenyezi b'imboneza bitabiriye iryo huriro rigira kane kugendera inyigisho baronkejwe n'impanuro hamwe no kwerekana akarorero keza mu guhangana n'ikibazo c'igwirirana ry'abantu. Jean-Marie Vianney Ngendakumana tugushimire kuri iyo nkuru yawe ni naha dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.